bakunzi b'insamirizi y'ivyiza vy'Uburundi muriko muradukurikirana ku rubuga rwa none ku rubuga ngurukana bumenyi Facebook canke YouTube turabahaye ikaze mu makuru tugire tubashikirize yo kuri uyu wa mbere gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 kuri micro ni Alexine mubona nayo ku buhinga bw'ivyuma ni Deborah Ntakisumba mukanya ingingo nkuru zigiza aya makuru. Radio Television RTBB Nijwigiza Burundi bwiza. Utagira akaranga utagira umuco ameze nk'igiti kitagira imizi gica cuma. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye kuri uyu wa 29 Nyakanga Igitega mu isabukuru y'imico n'akaranga. Icegera c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Prosper Bazombanza asaba abanyakayanza kudasamazwa n'ibihuha ako kamo yakabateye kuri uyu wa gatandatu aho yari mu ibutaganzwa mu bikorwa rusangi nayo umuhuza w'abarundi Merorantine Kanyana asaba abanyacankuzo kwirinda ibihuha no kubesheranira ivyo akaba yabishikirije nawe nyene kuri wa gatandatu mu bikorwa rusangi yarimwe mu ntara ya Cankuzo hagenwe abanyamabanga ntunganya bisata bashasha mu mugambwe SNDFDD ku rwego rw'igihugu muraza kuvyumva murana makuru mukanya inkuru imwe ukwayo. Iradio Television RTBB Nijwigiza ry'Uburundi bwiza. Dusubire rero tubahaye ikaze murano makuru. Utagira akaranga utagira umuco ameze nk'igiti kitagira imizi kica cuma. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 29 Nyakanga uyu mwaka n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yari kugurura ibirori vy'isabukuru y'imico n'akaranga ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma mu ntara ya Gitega kurikira umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Uyu munsi urivuga ibikorwa bizokorwa ngaha nivyo bifise amajambo mugabo tumenye gusa yuko twifuza Uburundi bwa kaka mu 2040 tugashaka Uburundi buteye imbere mu 2060 ivyo byose kugira tubishikeko nuko tuba turabarundi koko kuko nta munyamahanga azoza kudukorera. Twebwe rero nitwaba dushaka ubwo Burundi bwa kaka abarundi twese tubanze twiyumve mu karanga kacu kuko utagira karanga utagira umuco ni nkuko ari igiti kitagira imizi gica cuma. None rero uyu munsi ni mwiza ko twerekana imico n'akaranga vy'igihugu cacu ko mbona hari urwaruka rwinshi ngaha n'akaryo ko gusubira kuza tuributsanya bimwe cane cane ivyatureze kugira ngo Uburundi butere imbere kuko kera Uburundi bwari buteye imbere. Abavyeyi bacu kera bari bazi kwigisha abana ngo nyamwigenda ko ntari impeshyi bagaca batangura kugira ikibiri. Aya makoperative ntavutse uno munsi nitwaba dushaka gutera imbere tugaruke kuri ako karanga ka kera nyamwigenda ko ntari impeshyi twese tuje hamwe dukorere hamwe mu makoperative mu mashirahamwe dukusanye ikivi kuko umutwe umwe ntiwigira inama kandi bubiri buvurana ubupfu. Nico gituma ubu hageze yuko tuza turakurikira iryo ry'abakera. Mumenya ko iyo sabukuru yari ifise icivugo ngo twubake Uburundi bwa kaka dufatiye ku muco n'akaranga bishikana ku Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 kandi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Abenegihugu bo muri komine Butaganzwe intara ya Kayanza basabwa
basabwa kudasamazwa n'ibihuha bivugwa hirya no hino ahubwo bijukire ibikorwa vyo bateza imbere hamwe no kubungabunga amahoro n'umutekano kuko byose bishoboka igihugu gitekanye. Ivyo bikaba vyasabwe n'ucegera c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Prosper Bazombanza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 30 Nyakanga uyu mwaka aho yari kwifadikanya n'abene gihugu bo muri yo komine Butaganzwa intara ya Kayanza mu bikorwa rusangi vyo kuvanga amabuye isima n'umusenyi vyo kubaka inyubakwa izobigeretse rimwe yo kwakira ingenzi izizogendera iyo komine. Prosper Bazombanza cegera c'umukuru w'igihugu yasavye amene gihugu ko batokwitwararika kurangura imigambi y'iterambere berekeza yambono ya leta yuko mu mwaka wa 2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2060 kikazoba ari igihugu giteye imbere. Umuhuza w'abarundi Emerantine Kanyana asaba abanyacankuzo kwirinda ibihuha no kubesheranira mu gutunganya neza intara ya Cankuzo kuko ariho hazoba hari umugwa mukuru w'intara nshasha ya Buhumuza. Ivyo akaba yabibasavye kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ya 30 Nyakanga uyu mwaka aho yari kwifadikanya n'abene gihugu bo muri yo ntara mu bikorwa rusangi byo guca imikobeko ku mutumba wa Muyanga muri komine Cankuzo. Tumukurikire. Kuri ivyo rero mutegerezwa kwirinda ibihuha. Ibihuha birahungabanya imitima y'abantu, bigahungabanya umutekano, bigatuma ataco bagikora, ataco bacimarira, ejo bukeye harari inzara mu nda hakazinduka inzigo. Nimukomere ku bikorwa, nimubikore mwivuye inyuma, nimuzinduke gukora, nimugororeze gukora. Nta kintu na kimwe cyotuma mudakora mwishiga ivyo bihuha kuko amahoro n'umutekano bwa mu gihugu cacu birasasagaye. Uzokwishinga ibihuha azojana navyo asange inzara ihereye mu rugiwe iherere mu rugiwe. Si vyiza yuko rero twokwishinga ibihuha tubura gukora. Nimuze turabe ibikenewe abari byo twumviriza ivyo leta itegeka hama ibihuha bikijya nino tubireke. Iryo jiri rikaba rya Emerantine Kanyana umuhuza w'abarundi ariko yabarira abanyacankuzo kwirinda ibihuha. Tubandanye n'ano makuru mu kurangiza mbere ano makuru haragenwe indongozi nshasha mu mugambwe SNDD-FDD muri komite nkuru y'uwo mugambwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 30 Nyakanga umwaka bakaba ari abagumyabanga ntunganya bisata bagenwe n'inama y'inararibonye y'uwo mugambwe. Muri abo twovuga umukenyera rugamba Karinimba Rushimana yagenwe kuba umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe inkino imico kama n'ubuhinga ndangakaranga. Umushinga mateka Denis Karera nawe yagenwe kuba umunyamabanga ntunganya bisata ajejwe imihari komoka ku mugambwe. Nayo umukenyera rugamba Doriana Munezero aramutswe igisata cyo guhanahana no gumenyesha amakuru n'imbuga nyagiro muri uwo mugambwe. Mumenya ko abo bagenwe baciye barahira imbere y'ugo rwego rw'inararibonye rw'umugambwe SNDD-FDD rurongowe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Bakunzi b'isamirizi vyiza vy'u Burundi mwariko muradukurikirana. Aha niho tuciye turangiriza ano makuru yacu ariko kubadufatiye hagati reka tubibutse yuko utagira akaranga utagira imico ameze nk'igiti kitagira imizi gica cuma. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Igitega kuwa 29 Nyakanga umwaka mu birori vyo kugurura isabukuru y'imico n'akaranga yari kibera ngaho nyene Igitega. Icegera c'umukuru w'igihugu cyacu Prosper Bazombanza asaba abanyakayanza kudasamazwa n'ibihuha. Ako kama kabayaga bateye kuri uwa gatandatu muri komine Butaganzwa aho yari kubifatikanya nabo mu bikorwa rusangi. Kwirinda ibihuha no kutabesheranira niko kamo umuhuza w'abarundi Emerantine Kanyana yateye abanyacankuzo nawe nyene yari kwifadikanya n'ibikorwa nabo mwavyumvise muri ano makuru.
haragenwe n'abanyamabanga ntunganyabisata mu mugambwe SNDD-FDD kuri uyu wa 30 Nyakanga umwaka mwavyumvise muri ano makuru. Bakunzi ibisamirizi vyiza vy'u Burundi miko muradukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook na YouTube. Ahantu tuce turangiriza ano makuru yacu yari kavuga ku gisata c'insamirizi, tukaba tubashimiye kuri mikro yari Alexine mubona nayo kubinga bw'ivyuma akaba yari Deborah Ntakisumba na Gahwane.